Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi. Izina ryanje ni Fesi Bankunguka, muramenyere mu kiganiro nyibutsa karanga gica ku muraba YouTube kuri nyibutsa karanga TV. Uyu munsi tubandanya tubereka ubuhinga bwo gukana ingoma. Ubuhinga bwo gukana ingoma. Niba bahinga nirera na nkengu bo mu Rutana batwereka ingene bigenda. Murabona yuko gukana ingoma ari ubuhinga buhambaye. Reka ndabaha ikaze mubyirabire. Ingoma imwe yoyo bamaze kuyiheza, murabibona hakurya aho bayiteretse. Hanyuma turaba ingene bakana iya kabiri. Ndabibutsa ko iki ari kiganiro kigira gatatu. Ikaze ni gwanyu. Murabona ko ari ubuhinga bukomeye. Aba bana barafise kazoza. Ni ubuhinga bagiye barakura ku bakurambere. Ni impererekanywa. Gukana ingoma ni bya kera cyane, bagiye barabihanahana. None urabona nk'aba babigumije ari abana bato cyane, nabo bariko barakora. Murabona iruhande hari abandi bana bato cyane bariko barabyihweza, nabo bazoheza bakabigumya bakavyereka abandi. Aka na karanga k'u Burundi. Muriboneye ubuhinga buhambaye bw'aba basore. Abazobakenera bazobatumako kugira ngo babafashe. Murakoze rero, tuzosubira mu biganiro byo hanyuma. Mugire amahoro. Ndabibutsa ko iki cyari igice cya gatatu ku kiganiro kijanye no gukana ingoma. Murakoze.